Uno munsi tugomba tuvuge ibintu indwi abagore bose bagomba ku mugabo. Waba umugabo waba umusore ugire attention cyane kuri ibi bintu. Nimba uri umugore canke uri inkumi ukabuzi kukunda muri ibi bintu, n'umusurambaga. Ariko kandi nimba uri umugabo canke uri umusore nakaryo kadasanzwe nguhaye kugira ngo ufate note zidasanzwe, kugira ngo umenye ivyo umugore wawe gukunda ko canke umudada wawe gukunda ko naho atobikubwira. Niba bikurikiza ndazi ko umugore wawe canke umufiance wawe azokumira ko nka supaguru. Uno munsi muramba ndakesha. Icambere, umugore wese arakunda umuntu amutwenza. Nivyo abagabo bafise utuntu twinshi dutwenza abagore. Kenshi rero hariho n'abagabo usanga batwenza n'abandi bagabo. Niyo wabuzi rero ko hari utuntu turi muri wewe dutwenza umugore, tangura uratumusobekamwo atwenge agangatare. Ariko kandi ni wabuzi kutadufise neza utwige nibisanzwe. Ariko ngoma ndababwira, iri nibanga rikundwa n'abagore bose. Iyo uri umugabo ukamenya gutwenza umugore wawe, ahuba wamwifatiye kabisa. Okay, akabazo gatoye. Wa mugore canke wa mukobwa, umugabo wawe canke umufiance wawe yoba gutwenza? Abagabo mumbabarire canke abasore, sindabasavye ngo mube abakomedi. Ariko umenye yuko niyo utavyiga, umugore wawe canke umufiance wawe agahura n'umutipe azi utuntu nyene dutwenza abagore canke abakobwa, uwo mugore wawe canke umukobwa azoteba kugushikira. Mu yandi majambo, umugore aryoshe no kuraba iyo ariko aratwenga, ntaryoshe kuraba ashavuye canke atameze neza. Ja mu vyambu urondera utuntu twoshobora kumutwenza. Nta mugore numwe adakunda iki kintu. Ikintu ca kabiri abagore bakunda ni attraction. Kuba chic, kubura umuntu aforumye neza. Mu yandi majambo, utegerezwa kurabika neza imbere y'umukunzi wawe, imbere y'umugore wawe. Ivyo kugira ngo bize, kunda kugira gasiporo. Nivyo bamwe bivanye n'ivyo bakunda bashobora kuvuga bati je nkunda umutipe ameze uku canke kuriya. Ariko ico abagore benshi bahuriza ko barakunda umutipe wa byenyene, kandi ibi umugabo wese arashobora kubikora nibisanzwe. Nimba ufise ibiro biteye ubwoba, birashoboka ko bishobora kugabanuka. Urashobora kugira siporo, ugashobora kugira regime. Mu yandi majambo, urakunda umugabo ari souple. None kubera ko utorondera iyo souplesse, eja muri siporo. Ca wiyumvira, none umugore wawe yoba ingonde, nawe ugacuba ingonde vraiment. Ingonde nakajambo kera twahora dukoresha ku ishuri. Biroroshe cyane, kora siporo hanyuma ukwiteko agashati kawe kameze neza. Abagore barakunda umuntu ari souple kandi ashajije. Naho batobikubwira, ivyo biri mu vyo bakunda ku bagabo. Nimba uri umugabo canke uri umusore, ikintu kabutari bwagikore, ntihararengerana, tangura kugikorerako. Ni ikintu gishoboka gose mu gihe ucishizemwo. Wavumbaza uti none notangura gukora ikigabasha kugira ngo natire umugore wanje. Nimba uzi yuko ufise ibiro vy'umurengera, hari ukuntu wobigabanya. Ndazi ko worabika neza gusumvya uko bimeze ubu. Attraction ituma umugore akugomba. Iyo umugore akugomvye naho, imikino ikitangura. Nimumbaze, imikino nayo iyo yaryoshe ivamwo uruvyaro rukavamwo urunganwe. Sinzi umuntu yanciriye umugani ngo gufyina kuvamwo gufyinura. Je nimumbaze, abarundi bari danje kabisa. Nk'abagabo ico mwomenya coco, abagore barakunda umugabo wa byenyene, barakunda umugabo ari souple, barakunda umugabo ahagaze neza. Nababwiye abagore kenshi canke abakobwa usanga ari abantu bibigonde, usanga ari abantu nyene hariya babanebwe kenshi. We kameme ntucuba nkawe, gira eforo kameme. Ako ka eforo niho gatuma umugabo atandukana n'umugore. Niho gatuma umugabo atamera kumwe n'umugore. Ariko kandi nimba uri umugore azi ubwenge, himiriza umugabo wawe kuja muri siporo. Ntubimuhe nk'itegeko, ahubwo mu motive, mugurira uduhuzu twa siporo, mugurira ikirato ca siporo.
uko umugabo aba souple nawe mana yanje uravyungukiramwo nimumbaze. Wa mugabo ntibabanze kuza barakugirira utwo tuntu tw'inkebuzo, bimenye yuko ari igikorwa cawe, naho wowe uri umutama ivyo bintu birakenewe. Ikintu ca gatatu abagore bakunda ku bagabo ntubugwaneza, ntibakunda umuntu ajagarara. Umugore wese arakunda kuba ari kumwe n'umugabo atamukontorora akanya kose. Umugabo aguma avuga ngo heraba isaha, heraba kiriya ntikimeze neza, heraba kiriya birya bitangurirwa. Oya, umugore wese arakunda ituze, arakunda umugabo atuje. Abagore benshi ntibakunda ku kintu cose abagabo baguma babakontorora. Yaba ariko arateka ngo yavremba ngo ushizemwe umunyu mwinshi, yaba ariko arakoropa ngo heraba hariya musi y'intebe canke hariya musi y'igitanda ngo ntiwahakoze. Ego si bibi mugabo mu buzima bwiwe ubaye umuntu aguma akora ivyo ntibimugwa neza, ariko kandi ntibisigura ko umuntu atakebura aba ari we mwiza. Kurenza nivyo bibi, nturenze rero. Abagore barakunda umuntu ataguma bakontorora cane. Icya kane, abagore canke abakobwa barakunda umugabo azi ubwenge. Ubwenge buri mu vyatira canke mu bikwega abagore. None umuntu aciye ubwenge wo mupima gute? Aka rero reka ndagasigure neza ntimuhave mutahura ibitari vyo. Nta mugabo numwe adaciye ubwenge. Reka ndeke kuvuga ngo nta mugabo numwe ucumenga abagore ntibarimo. Nta muntu numwe adaciye ubwenge. Ariko ubwenge bw'umuntu wese buhagaze he? Buhagaze kuki? Ubwenge bw'umuntu buhagaze ku ngabire yiwe. Ubwenge bw'umuntu Imana yabutekeye mu ngabire yiwe. Nico gituma umugabo wese yategerezwa kuba azi ingabire yiwe. Nimba ufise ingabire yo gukina ukabimenya, nimba ufise ingabire yo kudandaza ukabimenya, nimba ufise ingabire yo kuvugira ibi canke biriya ukabimenya. Mu yandi majambo ngomba kuvuga yuko utegerezwa kwitahura. Umugabo wese canke umusore yategerezwa kuba ari umuntu yitahuye. Kuko witahuye uba wamenye force yawe, uba wamenye aho uri foro. Kenshi iyo umugabo yitahuye amenya n'umugore bajana uko ameze, ntajana n'abagore bose. Umusore yitahuye hariho inkumi usanga badakwiranye. Abagore rero barakunda umuntu yitahuye. Uzorabe abagore benshi usanga bakunda abakinyi mu mupira, usanga bakunda abaririmbyi, usanga bakunda umuntu w'umenyekana. Kubera iki? Dufatiye ku bintu bito bito, uwo muntu aba yaritahuye. Uwo muntu aba yashitse ngaho kubera yatahuye ingabire yiwe. Nico gituma abagore bakunda umuntu aciye ubwenge, umugabo aciye ubwenge. Nabisubiyemwo, guca ubwenge si ukuvuga igifaransa cinshi, si ukuvuga icongereza cinshi, guca ubwenge si ukumenya ibiharuro vyinshi. Oya, guca ubwenge no gutahura neza ico Imana yagushizemwo. Wewe rero uti ntaco Imana yagushizemwo, yarakigushizemwo nyene. Uramaze kukimenya none? Uramaze gutahura ingabire yawe? Nimba warayitahuye, urayikoresha? Nimba uzi yuko ufise ingabire y'ukurima, ivyo ari byo vyose, nimba uriko urakorera mu ngabire yawe, ubifisemwo amavuta, urarima bikakwitaba. Nimba uzi yuko ufise ingabire y'ukudandaza, amahera arakwitaba tu. Umuntu wese azi yuko ariko arakorera mu ngabire yiwe, abagore ntibareka kumukunda, ntikibaho. Voilà, abagore bakunda abagabo baciye ubwenge. Guca ubwenge si kugira amadiplome umuyoro, oya. Ahubwo guca ubwenge ndabibutse no gutahura ico kintu kidasanzwe kiri muri wewe. Nimba uzi ko ushobora kudandaza amahera ukayaronka, ubwo ni ubwenge. Ushobora kuba ufise ingabire yo kugira politike, ubwo ni ubwenge. Murumva yuko bitandukanye. Ubwenge bufatanye n'ingabire. Ingabire nayo Imana yashize mu muntu wese. Imbere gatoya ndaza kukigarukako. Icya gatanu abagore bakunda mu mugabo n'impuhwe. Hajya impuhwe rero bifatanye n'urukundo. Umuntu akugirira impuhwe abagukunda. Umugore wese arakunda umugabo amugirira impuhwe. Kanatsinda mu mpuhwe harimo urukundo. Kenshi rero umuntu agukunda arakwihanganira. Umuntu agukunda akubwira amajambo meza. Umuntu agufitiye impuhwe
aragusonera, arakubaha akakubahiriza. Umuntu agufitiye impuhwe agufasha gushika ku ndoto zawe. Umuntu agufitiye impuhwe agufasha kwigirira icizere. Umuntu agufitiye impuhwe agutera intege. Nimba uri umugabo uratera intege umugore wawe mu vyo ariko arakora, uramufasha kugira ngo ashobore gushika ku ndoto ziwe. Nimba utabimukorera agahura n'undi muntu azi kubikora akamubwira ati courage madame, ivyo bintu uriko urakora vraiment ni vy'ikimazi, je t'encourage, ndaguteye intege cane. Amajambo nkaya ni terrible ku bagore wampaye inka. Aha rero umugabo adakora iki kintu aba ariko arishira muri danger. Urumva yuko mu birungo vy'urukundo haba harimo ikibuzemo. Ku bagabo rero nk'aka n'akagohe ndabakubitiye, nimba utahora ubikora bikore wa mugabo. Ibi biduza urukundo, vyongereza urukundo mu bagore. Ugatangura kubikora, je uzozumbwira urukundo zotangura kwisesa mu mugore wawe, ugira uti mana yanje umugore uru rukundo ruvuye hega basha. Bizoba vyavuye kuri wewe, ni uzoba wafyonza ako kabuto. Ica gatandatu abagore bakunda mu mugabo ni intérêt, inyungu. Umugore wese arakunda inyungu. Inyungu ngomba mvuge ngaha ni yahe? Umugore atekerezwa kuraba inyungu akura mu mugabo, kandi n'umugabo niko kuko nyene hariho inyungu abarondera mu mugore. Iki rero tucumvikane ko neza. Afere hagati y'umugabo n'umugore ni question y'inyungu. Umugabo n'umugore bategerezwa kugira ikintu bita intérêt commun, canke inyungu bahuriyeko. Reka ndagisigure neza. Ngarutse kuri bwa bwenge, umugabo wese arafise ingabire. Umugabo wese arafise iyerekwa. Umugabo wese arafise indoto agomba gushikako. Mu yandi majambo, umuntu wese arafise umuhamagaro. Rero muri uwo muhamagaro w'umugabo usanga akeneye umufasha. Uwo mugabo ashobora kuba yahamagariwe kudandaza. Uwo mugabo ashobora kuba yahamagariwe kuvuga ubutumwa. Uwo mugabo ashobora kuba yahamagariwe kuririmba. Uwo mugabo ashobora kuba yahamagariwe gukora politiki. Imihamagaro ni myinshi cyane. Kuri we ivyo rero ni nyungu. Ivyo nivyo bizotuma abaho. Umugore rero nawe canke umukobwa arafise indoto ziwe, arafise ivyo yifuza gushikako. Ico nico twokwita intérêt ziwe, izo ni za nyungu ziwe. Kugira ngo rero umugabo n'umugore bazobane neza, nuko muri ivyo bintu bahamagariwe usanga bafise ico nokwita intérêt commun, inyungu rusangi. Umugabo hariho indoto agomba gushikako. Ni vyiza yuko ahura n'umugore nawe atahura izo ndoto ziwe, yumva vya bintu vyubatse muri we, vya bindi yagomba gushikako hari ico vyoterera mwiri yerekwa ry'umugabo. Ingabire zanyu zishobora kuba zitandukanye ariko zigafashanya kugira ngo mushike kwihangiro. Urumva yuko inyungu ziba zamaze kuja hamwe. Ushobora kuba umukozi w'Imana ufise iyerekwa kanaka, ugacuhura n'umugore canke n'umukobwa w'umuririmbyi, yangabire yiwe izoza kugufasha muri ca gikorwa c'Imana, uzokwigisha nawe aririmbe. Ushobora kuba umudandaza ukarongora umugore atazi kudandaza nka mugabo azi marketing. Narabahaye karorero ka Carl Benz, ukuntu yari umutekinisiye, ukuntu yari umumekanisye akomeye, niwe yakoze Mercedes Benz. Ariko umugore yaronse ariwe Bertha Benz, nawe yarakomeye mu bintu byo kugira marketing. Niwe yatumye Mercedes Benz imenyekana, abantu barayigura cyane. Nukuvuga ngo Carl Benz wewe yarakora umuduga, mugabo Bertha Benz nawe akawumarketinga, agatuma abantu bawumenya. Voilà, ntibakora bimwe mugabo bari bafise inyungu rusange. Bivanye niyerekwa ryose ufise.
umugore wawe ubona hari ikintu kiri muri we kizogufasha gushika kuri za ndoto zawe? Wa mugore canke wa mukobwa, uwo muhungu canke uwo mugabo ubona hari ikintu kiri muri we kizogufasha gushika kuri za ndoto zawe? Voilà, umuhungu canke umugabo niyamara kubwira indoto ziwe, ukumva urazikunze, ukumva mwoshikana kuri izo ndoto, ukumva nawe ibiri muri wewe vyoterera kugira ngo mushobore gushika kuri izo ndoto, ushobora kuba ufise amahera, ushobora kuba ufise ingabire yo gukonekta abantu n'abandi, ushobora kuba ufise ingabire yo kumuhanura. Kuba mwumva kumwe ko mushobora gushika kuri iyo ndoto canke kw'iryo yerekwa, muba muza mwahejeje kugira inyungu zimwe. Kugira ngo mugire inyungu zimwe rero bisaba yuko umwe aba yaritahuye. Birasaba yuko umugabo canke umuhungu aba yaritahuye, aba yaramenye ico ashoboye, aba yaramenye umuhamagaro wiwe. Urazi iyo ubwiye umugore canke umukobwa indoto zawe akazishima, akazikunda, akakubwira ati sheri, nzokora uko nshoboye kose kugira ngo dushobore gushika kwizo ndoto. Iyo ibibaye nk'irasoro ikunuze kugira ngo ushobore gushika ku ndoto zawe. Ifundi yaguruwe n'umuyaga iti ndare bwasare ntararonka inkorerezi. Nawe mu vyo wahamagariwe hamwe woronka umugore agutahura, ivyo uriko urakora woca ubidubura incuro 10. Woca uguruka wampaye inka. Ariko urose uwo mutavyumva kumwe naho warugeze woca utibuka. N'umugore rero niko kuko aho bikunda kugoranira naha, mu gihe umugabo atazi ico yahamagariwe, atazi yerekwa ryiwe, atazi ingabire yiwe, aciye arongora umugore atazi yerekwa, umugore atazi ingabire yiwe, umugore atazi ico gukora, bica bigorana mu rugo kuko impunyi ntishobora gufasha iyindi. No mu gihe umugabo yitahuye hanyuma agaca arongora umugore atazi ivyajemwo, atazi ivyaje gufasha, umugabo yekorera muri wa muhamagaro wiwe, umugore nawe ati je ntumbaze nisinzi n'ivyo uriko urakora. Umugabo bica bigorana ko ashika kuri rya yerekwa ryiwe, umugabo azoca acika intege. Kubera iki? Umugore ntamutera intege. Mu yandi majambo, wa mugore ntiyiyumvamwo iyerekwa ry'umugabo. Za nyungu ziratandukanye. Aha rero ntufate riske yo kubana n'umuntu mudahuje inyungu, kuko ubanye n'umuntu mudahuje inyungu ubaho nabi, ubaho ubabaye, nta munezero upfa waragize. Hakubabara nkuko kose wopfuma uguma uri umusore canke uri inkumi. Na Pawulo ntiyarongoye mugani wa wundi. Kenshi rero abagore barakunda umuntu yitahuye, ariko biba vyiza nabo bitahuye. Ese ukuntu hari ivy'igiciro iyo umugore n'umugabo bariko barafashanya kugira ngo bashike ku ndoto yabo. Ica gatandatu nuko abagore bose bakunda inyungu, ariko inyungu ziryoha zihuye. Umugabo muri kumwe nizahe nyungu rusangi mufise? Cyamwe mwovuga muti iki kiraduhuza kandi kizotuma dushika ku ndoto zacu. Wa musore uri kuraresha inkumi, nturabe inzobe gusa, nturabe ubwiza gusa bwo ku mubiri, nturabe akanyenyi gusa wampaye inka. Hari ikintu wowe ubona muri uwo mukobwa ukunda kizotuma ushobora gushika ku ndoto zawe. Nawe wamwigeme, hari ikintu ubona muri uwo musore kizotuma ushobora gushika kuri bimwe biri muri wewe. Nico gituma muganira n'umusore, banza umubaze iyerekwa ryiwe, banza umubaze iyeriko araja. Ntuve gushora umutwe nk'uruyuzi. Ivyo ariko arakora, umuhamagaro wiwe wumva ukunda. Nimba ukunda ivyo ariko arakora, nawe agakunda ivyo uriko urakora, muza mwahejeje kugira inyungu rusangi, murashobora kubana. Ariko nimba ata nyungu rusangi mufise, ugo rukundo gombe mu ruhebe, muzobaho nabi. Nico gituma usanga hariho abantu bari incompatible, hariho abantu bitokunda yuko bashobora kubana. Ntibikunda kubera ko bobana, kubera hariho ivyo badahurizako, ntibafise inyungu rusange. Ukumva urakunze igikorwa umugabo wawe ariko arakora, ukumva wokigiramwo uruhara, aho uzumenya yuko inyungu muza mwamaze kuzihuza. Uwo aba ari uwo waremewe kabisa, kuko ariko arakora ivyo ukunda, uzomutera intege, uzomenya amajambo umubwira.
nico gituma bavuga ngo inyuma y'umugabo wese akomeye haba hariho umugore akomeye. Umugabo wese yitahuye agahura n'umugore yitahuye, uwo mugore acamubera rosoro kugira ngo ashobore gushika kuri za ndoto ziwe. Aka kantu ni mukarabe neza ingena kumijura wampaye inka. Umugore mwahuje neza neza mubanye uraguruka. Uno munsi murambaga ndakurahi. Mvuze ko umugore ari rosoro. Na Bibiliya iravuga ngo urose umugore abarose umugisha. None umugisha ugufasha iki? Umugisha ugufasha gushika ku ndoto zawe. Umugabo yitahuye ahuye n'umugore atitahuye amubera fre, amubera ifure, amubera obstacle kugira ngo ashike kuri za ndoto ziwe. Indoto z'umugabo zikamupfiramwo ikintu kirababaje cyane gose. Une personne qui t'avait trouvé avec des rêves mais qui fait les tuer. Umwigisha aravuga ati iyumvira umuntu aje mu buzima bwawe wari ufise indoto, izo ndoto zose zigaca zipfa. Ndabwiye umugabo cyangwa umusore imbere yuko uhitamwo uwo muzokubakana banza usuzume ko ari uwo gushikana ku ndoto zawe. Mbega wewe ubona uzomufasha gushika ku ndoto ziwe? Ne sois pas focalisé seulement sur des choses qui ne vont pas te servir beaucoup dans le mariage. Isunge cyane ibintu bizogufasha muri mariage. J'insiste sur le fait que je ne suis pas contre la beauté, je suis en train d'équilibrer. Simvuze ko ubwiza budakenewe ariko ngomba bibe ku munzani. Ce n'est pas la beauté qui vous donne une position dans la société, Subwiza bw'umugore buzotuma wubahwa ahuri, qui vous donne une position au milieu des hommes. Subwiza bw'umugore buzotuma ugira icubahiro mu bandi bagabo. Hategerezwa kubaho ibisumba ivyo. Il faudrait que tu trouves quelqu'un, toi célibataire, capable d'aimer ta destinée. Dis ça à ton frère. Trouve quelqu'un qui aime ta destinée. Voilà, ati kunda uwo muntu ashima indoto zawe. Uwo muntu yumva yuko indoto zawe iyerekwa ryawe mworishikanako. Voilà. Umuntu mufise inyungu zimwe. Ako niko nagomba ko mwumva karahambaye cyane. Reka tubandanye na cacigwa cacu. Ikindwi ikirero kiratangaje wampaye inka. Bagomba sécurité financière. Abagore barakunda umugabo afise agahera wampaye inka. Aha ni tanje rero. Nta mugore numwe adakunda iki kintu. Aha ntihazogira uguhenda ngo Jesse ngoma umugabo atagira amahera. Oya, abagore bose barakunda umugabo afise amahera. Yumva agomba kuba ari kumwe n'umugabo amusiporta mu vyakeneye, amufasha kuronka ivyo akeneye. Umugore arakeneye amahera ahabwa n'umugabo. Umugabo ni nkuko twovuga ko afatanye n'amahera. Hariho ibintu bidahara mu vyo umugore akeneye ku mugabo, ni umwanya n'amahera. Oya, uri umugabo ntuhavuga ngo madamu ngo arafata amahera yiwe ngo nta mahera ndamuha. Naho abafata aguma akeneye amahera umuha wampaye inka. That's the manhood. Ubwo nibwo bugabo. Aho niho hari umunezero w'abagabo. Ukabona umugore wawe atakintu na kimwe agusaba kijanye n'ifaranga. Ntuzoje ngaho ngo urye uryame, umugore wanje ntangora. Uzorabe neza ko atawuri ko arabigukorera. Aha rero ga wa mugabo wiyumvira ingene wo kubita amagendera yose ashoboka kugira ngo uronke amahera. Simvuze yuko uja kubomora amabanki y'abandi canke uja kwiba abantu. Bisaba umwanya kurondera amahera. Kandi bisaba amahera kugira kanya keza n'umugore wawe. Amahera ntituyibagire wampaye inka. Amahera araryosha ibintu. Namwe mwabakobwa ikintu ntimuhave muca muhigira condition ngo adafise amahera je ntiyontwara. Aho kuraba amahera raba ko afise ivyiyumviro bizozana ayo mahera. Ico nico gikuru. Amahera murayarondera kandi mukayaronkera hamwe. Naho hari abitwaza ngo amahera n'umuzi wakabikose. Oya, amahera ahubwo ni source y'umunezero. Iyo mwikundaniye mukaba mufise n'amahera, bigenda neza cyane. Nizere ko ibi bintu ndwi abagore bakunda byagufashije. Nawe utararongora, rondera umugore mufise inyungu zimwe. Rondera umugore ashima ivyiyumviro vyawe. Rondera umugore ashima indoto zawe. Rondera umugore yo gufasha gushika kuri izo ndoto, gushika kuri iryo yerekwa ryawe.
Imana yo mwijuru nibampezagirire mwese, reka twibananize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Utaragira subscribe ikore. Gira j'aime, gira partage. Ivyo birafasha cyane kugira ngo ivyigwa dutanga, ivyigwa dushira ku rubuga bishobore kubanwa n'abantu benshi. Mwebwe mufashwa n'ivyigwa vyacu gushika n'ubu ntiduhengeshanya kubibabwira ca gikorwa cacu kurondera ivyuma bigezweho, kugura ivyuma bigezweho kirabandanya. Ukaba ufise ico woterera rero ntutangwe no guterera. Shiramwo itafari ryawe. Twifuza ko muri ukwezi kwa11 twerekana studio y'abanyagihugu, studio shasha. Nibaza yuko bitazokugwa neza niyo wabona studio y'umuzagazaga atakintu na kimwe woba waratereyemo. Biraryoshe kubona inyubako iteye igomwe ukavuga uti amabati yasakaye rya nyubako nije nayaguze, umuryango nije nawuguze, canke idirisha nije nariguze, canke umusumani nije nawuguze, canke isima nije nayitereye. Uyicayemwo vraiment urumva umunezero. Nibaze yuko mutahuye ico mvuze.